Turabaramutsa abakunzi ba télévision Isanganiro tubifuriza ikaze muri ano makuru mu Kirundi. Ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu Burundi hagiye kuza urucanco rw'umugera w'ingwara COVID-19 ruzanywe ni banki nkuru y'isi yose. Muraza gukurikirana muri ano makuru uko abanyagihugu bamwe babona umuzo w'ugo rucanco. Muri zone ya Buyenzi naho ngo haribonekeza imiduga myinshi yapfuye ku mabarabara y'iyo zone ni mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu bagasaba ko iyo miduga yo hava. Aya n'ayandi ni muri ano makuru. Turasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Ibanki y'isi yose igiye kuzana mu Burundi urucanco rw'ingwara COVID-19 nkuko vyashikirijwe ku mugoroba wo kuri wa gatatu na Tade Ndikumana, icegera c'urongoye umugwi w'igihugu ujeje kugwanya uwo mugera inyuma y'inama yahuje abagize uwo mugwi nyene ngo uzokenera wese ugo rucanco azororonswa, ngo ariko leta sizobazwa ingaruka mbi zoba kuwa rutewe. Ni mukurikirane Dr Tade Ndikumana. Hariho ikete umugwi w'igihugu warungikiwe n'ishirahamwe Banki Mondiale riraba ivyerekeye incanco eka n'abandi bamaze kwandikira umugwi. Nkuko mubizi incanco abasanzwe bakorera ngaha mu gihugu cacu bamashirahamwe mpuzamakungu baremerewe kuzana incanco. Mbere hari muri azikora n'abarundi bashobora kuba bamaze kuzironswa biciye muri abo basanzwe bashigikira imigambi ya leta Système des Nations Unies, n'abandi bashobora kuja muri Kenya canke mu bindi bihugu bakaronka incanco. Aha mu Burundi rero umugwi w'igihugu waravye iyo kete urarishima kuko Banki Mondiale yemeye gushobora kuzana incanco. Aha rero ico twashaka kumenyesha bene igihugu nuko imigambi ya leta no gupima no kuvura abo tubonye bagwaye, ariko leta ntiyanse ushobora kuzana incanco. Nkuko mubizi rero umugwi w'igihugu badusavye guteguraho abo wese yaba Banki Mondiale canke uyundi ashoboye kuzana incanco tushobore kuzibika, hanyuma bishitse umwene gihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka. Mugabo leta y'u Burundi nta makondisiyonalite itegerezwa gusinya, kuko murazi ko ajya amaforomire bari bazanye bavuga yuko leta y'u Burundi ari heza igasinya ko yemeye yuko ingaruka mbi zivuye ku ncanco ariyo izoheza ikariha igashumbusha wagize ingaruka mbi. Rero muri leta nta kuntu ivyo shoboka, kuko twebwe turazi yuko incanco zihari nivyo hariho bamaze kuzironswa b'abarundi canke abanyamahanga, mugabo nta ruhara leta izobigiramwo na cane mu kuriha amahera canke mu gufata mu kuriha indishi ku mwene gihugu yoba yarusavye akagira ingaruka mbi. Mugabo mwene gihugu azoba rukeneye nta kibazo yuko yoshobora kuronka. Ikindi camenyeshejwe na Dr Tade Ndikumana nuko ikigo INSP kigiye gukorera ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ngo kuko abantu benshi baza mu Burundi ariho baca. Yaranashikirije uturere dutatu tubangamiwe na COVID-19 mu Burundi, utwo natwo ni Kiremba mu ntara ya Ngozi, Kirundo na District Centre muri meri ya Bujumbura. Tuve mu ntara ya Bujumbura tuje mu ntara ya Gitega, ngo abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega ntibabona kumwe umuzo w'ugo rucanco. Abanyagihugu bamwe bakabona yuko ugo rucanco ruje gufasha mu kurinda irandagata ry'iyo ngwara, abandi nabo ngo ntibazi ivyihishije inyuma y'ugo rucanco. Ni mu bakurikire. Urucanco rwa coronavirus ico raguyumvira ko rubonetse vyoba vyiza, ako karana n'akanda kabangamiye isi yose. Nimba n'ahandi ruhari no mu Burundi bwo butwari kuhashika.
Urwo rucanco rwashobora kuza bakadukingira nk'uko basanzwe bakingira ibindi biza izindi ndwara. Mu kujanye n'ibintu vy'inshinge vyo kudutera inshinge ntavyo twokwemera cyane, ahubwo mu kwirinda coronavirus ni gukaraba n'amazi meza keshi n'isabune, hama ukagenda n'agafukamunwa aho uri hose kugira ubugwaye ntiyanduze abandi canke ntiwandure. Nk'urucanco ruhari babonetse yuko yorondera bakarumugirira. Dufate coronavirus ko icenda yizi ko nzi yuko imaze kumara abantu benshi, no kuvuga amaze kuboneka nk'uko rucanco nibaza ko iyo cipunguka. Ingaruka z'urucanco nibaza yuko igituma bari yumve kurutegura nuko nibaza ko abaganga baba baramaze kubona ko atangaruka yavyo irimo, yuko ahubwo go baruje kugira ngo rupunguze iyo coronavirus. Coronavirus ni ingwara ivugwa igakira iyo umuntu abimenye hakiri kare. Hanyuma urucanco nago niyumvira ko ingingo abashikiranganje baduhaye bajejwe ivy'amagara y'abantu baduhaye yo gukaraba kenshi n'isabuni n'amazi meza n'isabuni no kwambara agapfukamunwa igihe cyose turi kumwe n'abantu benshi. Je niyumvira ko ari go rucanco rukuru umuntu yokoresha, kuko izi zindi ncanco z'inshinge ntituba tuzi ibiri nyuma yazo, naco gituma je atago nshigikiye. Ico niyumvira nuko kodushikira twese, kuko niyo gwahereye nta ngaruka mbi turumva, kandi ngaruka mbi ihari ntiboruzana kandi mbona ko atamuntu ruvuga ko menshi, kuko n'izindi baraziza nutazi iyo batazivuze ko amajambo menshi. Uravye kuntu coronavirus yatangwe mu bindi bihugu yaratikiza, ariko batangiye kubonekera urucanco ubu ntigitikiza abantu nkakarikiza, goza abandi bakaja ku rutonde nk'abandi bagacandagwa, hama ikazonahera burundu ikavaho. Kubijanye n'urucanco rwa coronavirus ndiyumvira yuko rumaze kuboneka ukingira nyene ntidufate canke imaze kudufata naho tugakira. Ndashima gose kumva rumaze kuboneka, ntabwo barunteye ahubwo runteye ivyizigiro nyene yuko rumaze kuboneka iyo coronavirus atabo yoziratwara nka benshi gutyo. Tuve mu ntara ya Gitega tugaruke mu ntara ya Bujumbura, haribonekeza ku mabarabara atandukanye ya zone Buyenzi ibiduga bishaje. Abakorera kuri ayo mabarabara bavuga ko ivyo bitera isuku rike, bagasaba abajeje intwaro kubafasha kuronka ikibanza co gushinguramwo iyo miduga. Jean-Marie Mayonga. Ku mabarabara amwe yo muri zone ya Buyenzi twavuga nk'ibarabara rya 4, rya 5, rya 6 n'igindwi, aho twagendeye wasanga hari ibisigarira ku bwinshi vy'imiduga isa niyo bahevye. Bamwe mu baharangurira imirimo bakavuga ko badashima kuguma bakorera impande y'amazu kuko bishobora gushika hakaba amasanganya. Mu bisanzwe ntitwabishima ko tuguma dukorera ngaha anyi, ko ngaha imodoka irashobora kugira pane gatoya igasha twegereye amazu gashusanga urupangu rurahiye. Uyu mufasoni akavuga ko kubona iyo miduga basa n'abahevye iguma imbere y'amazu yabo bitera ingorane, harimwo n'ikibazo c'isuku rike gibonekeza kuri ayo mabarabara. Agasaba ko iyo miduga yo kugwa muri ivyo bibanza. Ingorane zirahari, usanga imodoka iri ngaho ukwezi indwi zibiri kigungaraye ngaho imbere y'umuryango, kandi si vyiza. Urabona ko hari trosare hacafuye. Rero turasavye twebwe imodoka ngaha zije gukogwa n'ugukogwa zikaca zihava, nta bindi twebwe dushaka, bikogwe bice bihava, kandi tukeneye n'isuku. Kwa mabarabara co kimwe n'abahakorera imirimo yabo yo kugongora no gukora imiduga bagasaba kuronswa ikindi kibanza bakoreramwo. Zone ya Buyenzi iri mu gisagara ca Bujumbura ikabiri mu mazone hibonekezamwo imiduga isa niyahebwe ku bwinshi iri ku mabarabara. Biboneka ko iyo miduga yahebwe yari kuye kuronswa ikindi kibanza ishigwamwo. Isabukuru yiswe Maharaba Festival ngo ni kirakamaro ku baririmvyi b'abarundi eka nabo muri Afrika, byashikirijwe kuri uyu wa kane na Jean-Yves Carnino arongoye ikigo ndangakaranga c'abafaransa IFB mu gihe hatanguzwa isabukuru igira gatatu. Asubirwamwo mu Kirundi na Aron Nduwayesu. Maharaba Music Expo était répertorié comme un événement majeur. Marhaba Music Expo ni igikorwa kinini mu bijanye n'umuziki muri Afrika
uri ku rwego rw'isi ifise intumbero nyamukuru yo guteza imbere umuziki wa none abaririmbyi b'abarundi abo mu karere k'ibiyaga binini no muri Afrika ifise intumbero yo guterera mu iterambere ry'umuziki w'abarundi gushigikira abaririmbyi bo ngaha mu Burundi. Marahaba Music Expo ikeneye gushigikira no guteza imbere igisata c'umuziki mu Burundi. Marahaba Music Expo ifise umuhamagaro wo gufasha gushira hamwe abaririmbyi n'abasanzwe bakorera mu gisata c'umuziki, gushiraho ihuriro rikomeye naryo riterera kuri bo mu iterambere ry'umuziki. Mu makuru avugwa hakurya y'amazi mu gihugu ca Peru umukuru w'igihugu mushasha Pedro Castillo yarahiye ku mugaragaro kuri uyu wa gatatu uwo yahoze ari umwarimu w'amashuri y'intango mu byo yiyemeje ngo harimwo guhindura ibwirizwa shingiro. Mu Buyapani naho umugera wa COVID-19 uguma ugwira na cane mu gisagara ca Tokyo ariko habera inkino Jeux Olympiques. Ni mu Bikurikirane. C'est la première fois que notre pays sera gouverné par un paysan. Nijambere igihugu cacu kigira kirongo n'umuntu asanzwe. Umuntu ava mu bisata bitigeze bihabwa agaciro kuva kera. Nagira ndabamenyeshe ko tugiye gushikiriza abatowe n'abanyagihugu integuro y'itegeko ijanye no guhindura ibwirizwa nshingiro nk'uko ingingo ya 6 yo mu ibwirizwa nshingiro ry'ubu ribitwemerera. Réforme de la Constitution. Le Covid-19 marque lui aussi des records au Japon. Umugera wa COVID-19 ugumugwira mu Buyapani abantu babaye 10,000 nibo batowe uwo mugera kuri uyu wa gatanu. Muri bo ica gatatu bari Tokyo ahariko habera inkino mpuzamakungu bita Jeux Olympiques aho ingingo zo gukinga uwo mugera zasuye gufatwa kuva itariki 12 mukakaro. Abakinyi barenga 193 abamenyereza babo n'abamenyesha makuru baratowe COVID-19 naho biruko abari mu mugwi utegura izo nkino bo barahakana ko hoba hari isano ry'iryo gwirirana ry'umugera wa COVID-19 n'izo nkino. Ni hano rero amakuru y'ikirundi arangiriye turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe mubandanye munezerwa n'ibiganiro vya television Isanganiro.